Reka nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ndagoye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini reka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cane ajeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazojya naho nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avugwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye biravugwa ko General Prime Niyongabo akanya yoba atorotse igihugu c'u Burundi bikaba mu nyuma zuko abonetse yurira indege ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru dufise ibintu vya bihejeje gukomera cyane isanamu yoba ihejeje kwibonekeza nubwo nanone bivugwa ko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo yoba agiye muri gahunda zitandukanye mu kazi kiwe kamisi yose mu bijanye na gisirikare. Hari amakuru dufise ku bijanye nuko ivyo vyose vyoba bifise imvu turaza kubashitsa ko ivyemezo bigaragaza ko General Prime Niyongabo atorotse igihugu c'u Burundi bikaba mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yashikirije ijambo rikomeye cyane ku bihangange vyibonekeje mu karwi ko gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo yoba ahunze igihugu. Amakuru dufise kuri ubu ngubu araza kubashika ko idonido hari ibintu bikomeye cyane nk'uko umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu majambo yiwe akomeye cyane. Yavuze ko General Prime Niyongabo arakwiye gusubirirwa n'uyu Inkuru nziza umungu w'umuhisi Petro Inkuru nziza. Amakuru akomeye cyane bikava yuko mu gisoda kuri ubu ngubu batanguje imigumuko ni nyuma yuko igisoda co canse ko umukuru w'igihugu yosubiriza General Prime Niyongabo Inkuru nziza. Inkuru nziza yoba agiye gusubirira Prime Niyongabo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko nanone igisoda co kirashaka ko kirongorwa na Jules ndiho kubgayo. Hari amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda kuri ubu ngubu ibintu vyabejeje gukomera cyane turaza kubashitsa ko idonido ry'ayo makuru ni nyuma yuko mwumvirije ko umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yateye umukono ku idokere ikura General Prime Niyongabo mu mabanga mu minsi yaheze ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo bataziranda kugarika yaciye yanka kubishirako umukono. Hari amakuru akomeye cyane turonse aka kanya tugira ngo tubashitse ko yose idonido bikaba mu nyuma zuko kuri ubu ngubu hoba havugwa yuko umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL nawe yoba ajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Nanone umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko yoba yatawe mu mvuto ni nyuma yuko guturuka ku igenekerezo rya 16 Munyoni umwaka wa 2023 atarashika ku ingoro y'umugambwe. Hari amakuru dufise ko yoba yatawe mu mvuto. Reveriyano Ndikuriyo yibonekeje mu karwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza no kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyi ngingo ikomeye cyane yoba ifashwe giturumbuka ni nyuma yuko kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi coba gitanguje imigumuko. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane biriko mu nyuma zuko kuri ubu ngubu abo muri CNDD-FDD abasirikare bavuye muri CNDD-FDD kuri ubu ngubu baba bariko barahangana n'abasirikare bahora mu gisirikare ca kera. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Nshuti munywanyi uri kumviriza aya makuru reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa muri politiki mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avuga ku bijanye n'ibiriko birimonekeza mu gihugu c'u Burundi ibijanye n'umugambi wo gutoroka igisoda ibijanye nuko General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'amajambo ateye ubwoba umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ibihangange mu nama yari yabereye mu ntare rushatse. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikira.
Kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi ntibarekuriwe kubaza impamvu bambikwa umwambaro w'igisirikare ca RDC. Urugamba abasirikare b'u Burundi batwawemwo mu ngwano ya M23 muri Kongo ruriko ronona igisoda c'u Burundi. Intwazangabo zarapfuye zihorwa ko zishikanye hejuru ibibazo vy'ingabo zirongoye. Bamwe mu ntwazangabo zahoze muri CNDD-FDD ntibemera kuja ku rugamba muri Kongo. Ibi nivyo biriko birakurura injyane hagati y'igisoda c'u Burundi. Kuri ubu hagati aho ku rugamba muri Kongo ibintu vyabihejeje gukomera cane. Uwutwara ingabo zarungitswe kugwana na M23 aka kanya yahinduwe. Amakuru dufise aravyemeza. Akekwa ko anyonora bimwe mu bigenewe ingabo z'u Burundi. Abasirikare bapfiriye muri Kongo barabandanya gushingurwa mu ibanga rikomeye cane. Ariko ibitigiri vyabo gushika ubu ntibizwi. Imiryango nanone kuri ubu ngubu myinshi ntironka ibiziga vy'ababo. Abafashwe mpiri nta kirakorwa kijanye no kubabohoza. Amakuru akomeye cane reka tuyabashitse ko ido nido. Intwazangabo zarafunzwe zihorwa kubaza ibibazo bikomeye cane. Kapiteni Bayubahe, Kapiteni Manirakiza na Liyetona bararunyeretse baratahanywe ku munsi w'Imana uheze. Bakuwe igoma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bari bajanywe muri Tafok mu ngabo z'u Burundi ziri kugwana n'umwari wa M23. Izo ngabo nanone zazize ibibazo zabashije abatwara Tafok mu nama bakoresheje. Izi ntwazangabo zashikirije nanone amakenga abasirikare zirongoye baguma baserura nazo zikabura inyishu. Abasoda bavuga ko badatahura impamvu bambikwa umwambaro w'igisirikare ca RDC kandi baserukira igihugu cigenga gifise umwambaro wacu. Abasirikare bavuga ko kandi badatahura ingene bajana kugwana n'imihari itabizeye. Abasoda b'u Burundi baratinya ko bazohava bicwa n'abakongomane baja ku rugamba. Babahora ko ari ubwoko butandukanye bwabo nk'uko biriko biragenda muri ico gihugu nyene. Abarundi ntibumva ingene barwanira abantu babinuba, bakisanga badatahura intambara barimo. Izi ntwazangabo ntizatahuye inyishu kandi ntizahawe inyishu ahubwo baciye bazihagarika. Bazurije indege ije gutora abandi basirikare b'u Burundi. Kapiteni Bayubahe, Kapiteni Manirakiza na Liyetona bararunyeretse bashitse bapfungwa muri Police Militaire. Aho nanone niho bariko barababazwa. Niko bariko barabazwa n'iperereza rya gisirikare. Bagenzi babo barafise amakenga ko izo ntwazangabo zizohava ziremantanirizwa. Basaba ko bozijana n'ingwaga bakazijana imbere ya sentari ya gisirikare. Ni nyuma yuko bagenzi babo bavuga kandi ko bafise amakenga baravye ingene izo ntwazangabo zipfunzwe nabi bitakozwe nk'uko intwazangabo zisanzwe zipfungwa. Hari amakuru akomeye cane kuri ubu ngubu aje kudushikira. Hari intwazangabo zagirizwa ko zanse kuja ku rugamba muri Kongo. Aho ni ku munsi w'Imana uheze nyene harahagaritswe Liyetona Niyukuri Jerive kuri ubu ngubu yagirizwa ko indege ijanye abasoda muri RDC yamusize. Mu gisoda bafata ko kuri uyu musoda yicereje n'impaka kugira ngo ntaje ku rugamba muri Kongo. Hari yindi ntwazangabo yanse kuja ku rugamba aho yari kurongora ingabo zigiye kugwana n'umuhari wa M23. Umunsi wa gatandatu uheze Liyetona Colonel Martin Hakizimana kuri ubu ngubu yaragaragajije aho yari mu ikambi c'ibitoke aranka kurongora ingabo zagira zijabuke zija muri Kongo. Itegeko rivuye mu biro bikuru vya gisirikare ryategetse ko baba baramupfungiye muri iyo kambi. Bukeye bamujana kumupfunga i Bujumbura. Ababibonye bavuze ko yatwawe nabi cane ntituzi icakurikiye. Ariko abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Abandi basirikare twaganiriye bavuga ko bibaza ko Liyetona Colonel Martin Hakizimana we atangorane azogira. Bavuga bati abasoda bahoze bagwana muri CNDD-FDD ntibemera kuja gupfira muri Kongo. Bo bagaragariza nanone cese atankurikize. Ariko uwahoze mu gisirikare ca kera canke uwavuye muri FNL ntiyovyubahuka atagomba kubona ibara. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ko umuntu ataravuye muri CNDD-FDD kuri ubu ngubu ariko arabona ibara ku rugamba. Nibo bariko bararungikwa mu gihugu ca Kongo. Abo nibo bariko barashobora nanone barashorwa mu ntambara batumva ya M23. Liyetona Colonel kuri ubu ngubu Hakizimana yahoze arwana muri CNDD-FDD yarakoranye na cane mu ngabo zicungera umukuru w'igihugu.
avuka hamwe n'umukuru w'igihugu muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Uburongozi bwa Tafoku bwarahinduwe. Inkuru dukesha radiyo Inzamba imenyesha ko umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Tafoku yahinduwe kuwa gatandatu uheze ku igenekerezo rya 15 Munyoni umwaka wa 2023. Colonel Leandre Kavamahanga yagiye gusubirira Colonel Emmanuel Haringanje. Amakuru ya radiyo Inzamba avuga ko Colonel Haringanje yagirizwa kunyuruza amafaranga agenewe kugura ibikoresho by'abasirikare b'u Burundi barungitswe mu rugamba rwa M23. Akarorero radiyo Inzamba itanga ni amafaranga agenewe kugura amazi yo kunywa. Ayo mazi ntagurwa ahubwo abasoda barungikwa kuvoma mu myonga. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ikindi gitangaje abasirikare nuko uwari yagenywe kurongora izo ngabo za Tafoku yari Colonel kuri ubu ngubu nihora imbere, ariko yahinduwe ku munota wa nyuma. Nihora imbere uwo musirikare akomeye cyane nga mu gihugu cyacu Burundi yoba nawe yaranse kuja muri RDC arondera icitwazo ko agwaye. Yoba Colonel Emmanuel Haringanje kuri ubu ngubu nawe yoba ari Colonel Leandre Kavamahanga yoba ari Colonel nihora imbere. Bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ibi nivyo biriko birakurura indyane mu gihugu c'u Burundi mu gisoda. Abasirikari bavuga ko batinya uburongozi bwa Colonel Leandre Kavamahanga azwi nk'intwazangabo yuzuye amacakubiri y'amoko. Amoko turayanse turasavye ibi vyose nibihagarare. Haravugwa abasirikari bariko baraheba igisirikare c'u Burundi kubera ingwano ya Kongo. Amakuru turonka aremeza ko hariho abasirikari bariko baraheba igisoda kubera kwanga kuja mu ntambara badatahura. Abasirikari benshi batorwa mu makambi yabo bakajanwa batanabwiwe igikorwa bagiyeko. Benshi bamenya ko bagiye baje muri Kongo bageze mu Cibitoke canke ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Aha rero niho bamwe baca bagumuka bakanka kugenda. Benshi baca bapfungwa haheze imisi hakurikiranwa mu gisirikare. Hari abasirikari batari bakeyi nanone bavuga ko hariko baraja gupfira muri Kongo, avuga ko atamvo ikwiye iriko irabituma. Biravugwa ko batekemera kuja gupfira muri Kongo kuri ubu ngubu bagahitamo guheba igisoda c'u Burundi. Amakuru dufise aremeza ko hariho abasoda batoroka muri Kongo nyene. Akarorero amasoko yacu avuga ni intwazangabo y'ipeti rya Liyotona izwi ku izina rya Edgard yakoreye muri Kongo ibeshe ko igiye kwivuza. Ayo masoko aremeza ko hari abandi basoda bagiye gutyo. Ingendo yo guheba igisoda yari yagabanutse kuva Perezida Evariste Ndayishimiye adogeje imishahara y'abasoda mu kwa kane guheze. Amasoko yacu avuga ko umurindi w'abasirikare bakomoka wari munini cane imbere yuko umushahara uduzwa. Abasoda hafi 800 baba bari bagitaye mu mwaka umwe. Kuva hadutse intambara na M23 umurindi wo guheba igisoda wasubiriye kudoga mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubu ibitigiri vy'abasirikare baguye mu ngwano ya M23 ntibizwi. Kuva kuwa kabiri uheze ibikorwa vyo gushingura abasirikare baguye mu ntambara iherutse na M23 birabandanya. Kuko twabimenyesheje kuri ubu ngubu kuri uru rubuga rwacu rwa Burundi News TV, aho basoda bahambwa ku misi itandukanye kugira ngo imiryango ntihure ngo ivugane. Niko mu ntumbero yo gushira uko abapfuye abasoda benshi. Bamwe banahambwa mu ntara za ruguru. Akarorero ni Colonel nanone n'undi Mukaprali Chief Jerome Kabura yashinguwe muri komine Kayogoro mu ntara y'Amakamba kuwa kabiri uheze. Majoro Ernest Gashiramwe yararongoye izo ngabo zatabarutse yashinguwe hirya y'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 16 Munyoni umwaka wa 2023. Utundi turorero dufise ni Methode Niyonkuru yashinguwe kuwa gatatu i Bujumbura. Meshake Niyonkizo yashinguwe kuwa kane. Elvis Mizero yashinguwe uno musi. Hari yindi miryango myinshi yibaza ibibazo bitandukanye. Kuri ubu ngubu ibiziga vy'ababo bikaba bitariko biraboneka. Abo ni Caporal Chief Jean Marie Nduwimana na Desire Sindayihebura n'abandi benshi batandukanye. Ibitigiri vy'abasirikare baguye ku rugamba mu ngwano ya M23 ntibizwi. Isoko ryacu ry'ibanga mu biro bikuru vy'igisirikare rivuga ko hapfuye abasoda bari hagati ya 40 na 80. Hari abasoda ariko igisoda ciriko kirarondera.
kibaza ko hoba hari abazimiriye mu mashamba ya Kongo. Ni nk'uko ibitigiri vy'abasirikari bafashwe mpiri na M23 navyo nyene bitazwi neza. Amasoko y'ibanga mu gisoda c'u Burundi avuga ko hoba hafashwe abasoda 16, M23 yo imaze kwerekana abasoda bashika 3. Ariko kugeza ubu igipfungu ni cose ku ntambara Uburundi burimwo muri Nord Kivu aho muri Kongo. Uburundi busanzwe bufise abasoda hafi 1000 mu ngabo z'umuryango wa EAC. Izo ngabo zarungitswe zije hagati y'ingabo za Kongo n'ingabo za M23. Uburundi bwarahawe uburebure nanone buhabwa uburere butandukanye bumwe bwahora bufishwe na M23. Ariko bumwe muri ubwo burere bwaratewe n'insoresore bita Wazalendo. Uburundi buca burazirekura. Ivyo vyatumye M23 isubira gutera irigarurira uturere Wazalendo yari yafashe. Uburundi nibwo butwara umuryango wa EAC, bufatwa ko ari umuhuza muri Kongo, ariko nibwo nyene bwaciye burungika mu kinyegero izindi batayo 4 zifasha Wazalendo mu ngwano ya M23. Izo ngabo nizo zitwara nanone zitwa ko ari ziri muri Tafok. Abasirikare nta gihugu na kimwe cyemera ko bariyo, yoba Uburundi canke Kongo. Abasoda bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC. Abo basoda b'u Burundi ntibatahura ivyo barimo, ntibatahura ico bariko barapfira. Ubu bintu birakomeye cane mu gihe ico kibazo gisa n'ikiriko kiranona igisoda c'u Burundi. Abahoze muri FDD ntibashaka kuja gupfira ubusa, abandi basoda nabo bajayo kubera atakundi bagira. Ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko bamwe mu basirikare batanguye gutoroka. None Uburundi bufise iyihe nyungu muri bino bintu? Haraciye ingani twonone igisirikare cacu kubera amadolari 5000 abatwara igihugu baronka ku musoda barungitse muri iyi ngwano ya M23. Hari amakuru akomeye cyane nk'uko twebabwiye mu funyo ivyo vyose tuzobigaruka ko mu makuru yacu. Umukuru w'igihugu General General Major Evariste Ndayishimiye aje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko amakuru adushikiye aka kanya bivurwa ko General Prime Niyongabo yoba yahunze igihugu. Bikamu nyuma zuko kuri ubu ngubu yoba yahunze nyuma yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane giturumbuka. Amakuru dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza ko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo akomeye cyane ku bihanga General Prime Niyongabo yoba yahunze mu gihe ayandi masoko yemeza ko yoba yajiye mu mirimo yiwe ya misi yose mu bijanye n'imigenderanire mu gisoda c'u Burundi no mu makungu. Ayo makuru aremezwa n'umwe mu basirikare, ariko kubw'amasoko yacu mu gisirikare amakuru yo kwizerwa nuko General Prime Niyongabo yoba yatorotse igihugu. Biriko mu nyuma zuko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nawe yoba yatawe mu mvuto. Ni nyuma yuko yibonekeje amakuru akomeye cyane yuko ahejeje imisi ishika 2 kuri ubu ngubu atari ku ngoro y'umugambwe. Hari amakuru dufise ko yoba yatawe mu mvuto nyuma yuko ari hahejeje imisi itari mike ya General Prime Niyongabo amushikana mu makambi atandukanye y'igisoda, avuga ko arakwiye kurongora igihugu c'u Burundi vy'imfata kibanza. Umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ashaka ko Inkuru nziza ari we yosubirira General Prime Niyongabo. Abasirikare bagaca banka iyo dosiye. Vyarabonetse ko umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi ko buce yanshitse gushira umukono kuri ya dokere umukuru w'igihugu yarungikiye ko buce yo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga. Ivyo vyose turaza kuyigaruka ko mu makuru akomeye cyane ayijeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Wowe usabwa ntuje kure, manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona hari akazujya naho nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbodesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nk'uko amasoko yacu atomora. Biravugwa ko yoba apfungiwe ahantu habi cane nyuma yuko ari mu ibanga rikomeye cane. Arahejeje imisi itari mike atashika ku ngoro y'umugambwe. Hari amakuru dufise ko yoba yatawe mu mvuto ku mvo z'amatohoza.
umukuru w'igihugu yoba ariko arakora izi dosiye zitandukanye nyuma y'uko yibonekeje akarwi ko kumutembagaza. Arashaka ko Inkuru nziza ari we yosubirira General Prime Niyongabo akarongora igisoda nga mu gihugu cacu Burundi. Igisirikare c'u Burundi co kiri kwanka ibivyo biriko biravugwa n'umukuru w'igihugu. Igisirikare c'u Burundi co gishaka ko uyu Jules Ndeho kubwayo ari we yosubirira General Prime Niyongabo, nubwo bitariko biravugwa rumwe na bimwe mu bihangange bitandukanye mu gisirikare c'u Burundi no mu ntwazangabo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Wowe ico usabwa gumya ukurikire iyi Burundi News TV aka kanya no mukande turaza kugaruka tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Iyi ni Burundi News TV.